aya masezerano y'Ikimamara Agence asigaye yuko haba amasezerano ya Ecole Technique Vocale na Ikimamara kugira ngo Ecole Technique Vocale nayo ibe ifise urupapuro rwayo amaco dukurikira n'amasezerano y'abaririmbyi. Turabaramukije abakunzi b'Ikimamara TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza. Natwe nkuko mubibona turaho tumeze neza. Hama nkaba mpagaze hagati y'ibihangange bibiri nkaba ndi kumwe n'umurongozi wa Ecole Technique Vocale cyo kimwe n'umurongozi wa Ikimamara TV. Tubanze tubaramutse twongera tubaha ikaze ku Ikimamara TV. Murakoze cyane, turishimye kubana namwe. Murakoze. Turabaramukije gose bariko baradukurikirana. Gira ikintu bwiyo kwanza abakunzi b'Ikimamara TV. Ndashimye kwanza kuba muri ko muradukurikirana, hama mwafasha kanya kanyu kwanza kugira mwumvirize ubutumwa bwacu. Ndaryohewe cyane, nizere ko ndabanezerewe, nawe nizere ko ibyo tugiye tukorane babinezererewe cyane cyane. Karibu cyane, reka tubanze twidondorane. Murakoze. Ku mazina nitwa Shutera Divin Akizimana, ni jewe CEO de l'Ecole Technique Vocale, umurongozi ni donc nije fondateur wa Ecole Technique Vocale, nije sanda iserukira imbere amategeko. Urumva, I'm so happy to be here kubana namwe muri Ikimamara TV, tuganira bitandukanye na cyane mu iterambere ry'umuziki wacu ndetse n'ibindi bitandukanye aha mu gihugu. Murakoze. Ego. Ni dusabe Sylvestre beshi bazi nka Civimix na fondateur wa Ikimamara Agence. Ikimamara TV ni branche muri Ikimamara Agence. Ni kuvuga ubu turi kuri Ikimamara TV, ariko ni kuvuga byose byubakiwe hamwe, byaziye hamwe. Ni CEO Ikimamara Agence harimo na Ikimamara TV. Nishimiye kuba hano. Murakoze cyane. Hama nkuko mubibona turi ahantu heza cyane, turiko twifashisha n'amazi meza cyane. Sinzi ko mwumvise aryoshye. King Soda nakore amazi gira kana mubwiye pe nakore menshi kugira ngo abarundi bazoranwa cyane kuko yararyoshe. Okay. Hama nkuko mubibona turi ahantu heza cyane hameze neza. Hari ibintu duhejeje kubona bayi hagati yanyu Ecole Technique Vocale n'Ikimamara TV. Abameze nkanje batazi Ecole Technique Vocale carico, ndabasabye mu mpumuco kweri. Murakoze. Yego. Muvuze ati ko tazi Ecole Technique Vocale ngo niki, ndaba muco neza. D'abord Ecole Technique Vocale ni ishure ryigisha umuziki no kuririmba neza, mvuze neza no kuvuza neza aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rimaze kuri bitandukanye byinshi kandi vyiza bishimwa n'abantu n'Imana. Rero no munsi nkuko mwatubonye turi babiri, turabaseo twese. Ndi kumwe na urongoye Ikimamara Agence. Yamaze kuvuga yuko nihurikiyemo na Ikimamara TV. Je kubwanje numva ndyohewe cyane. Ati ndyohewe gute? Kuko hajya imitwe ikoranye rako twamaze guhura na Ikimamara Agence. Ibintu babihinduke mu kanya gato mugiye kubona. Hano bigiye kubakwa bitandukanye mutari mumenyereye ha mu gihugu cyacu Burundi. Mugiye kubona impano nyinshi mutari mumenyereye kubona. Mugiye kubona ndakamvuge ko hagira avuka amatara mashasha agiye kwatsa Burundi kugira ngo Burundi bukayangane hose kure hashoboka. Mvuze uko ushaka kibaza ati amatara ni bande? Dufise ishure Ecole Technique Vocale yigisha umuziki no kuririmba. Turatora abaloganya Divorce Gospel Demonstration muri Ecole Technique Vocale, tukaselektiona n'abanyeshuri barangije ivyigwa bafise amanota meza bakine gufashwa n'ishuri kugira ngo bashobore gushika kure cyane. Mugabo twe nka Ecole Technique Vocale tubishobora, niho twahura na Ikimamara Agence irongwe na Sylvestre. Aravuga ati je ndakundi ko vya Ecole Technique Vocale ndifuza ko dukorana bino bikorwa kugira ngo ushobore gushika kure cyane. Tunateze ibyo no murimo, tunazamure cyane umuziki wa gospel. Tuvuga ngo no munsi cyabaye no munsi haba amasezerano adasanzwe, habaye contrat zidasanzwe, aho twizera ko inyuma zino contrat hagiye kuza ubundi muvyo udasanzwe umuziki wa gospel ya wacu mu Burundi. Murakoze. Ego tukiri ngaho nyene duhejeje kubona mu mwanya muhejeje kugiranira amasezerano hagati ya Ecole Technique Vocale n'Ikimamara Agence. Ariko ngo duhe umuco ayo masezerano icarimwo nimba atari banga. Murakoze. Hari nk'ibintu byinshi sinivuga ndabimare kuko Ikimamara Agence iragutse. Mvuze ko yagutse, harimo television, harimo na promotion, harimo ubugenegene bwinshi. Mva vyose natwe muri Ecole Technique Vocale turabikora. Mva ni ibintu byinshi, mva byose twasanze yuko tubikoranye
canke twofashanya muri ivyo ko haraho vyova haraho vyoshikana igihugu cacu bigatuma igihugu cacu gishika kure gitera imbere cane gusumba aho twe tugeze tugiye ku Kimamara Agency murumva nyene ko mushoboye kwamamariza Ecole Technique Vocale ku buryo ejo canke hirya ejo batazovuga ati bya bintu kumbure sinzi uko no bivuga ku bijanye ni kwamamaza kumenyekanisha yego nibaza ko atari Ecole Technique Vocale duhereyeko hari abandi benshi bagiye turakorana aba entreprise irishura King's Water abandi bantu bafise izina tubibaza abandi hari abandi badandaza bafise iyororero ry'inkoko bagwiza inkoko hariya kwa Titrapa Pris n'abantu benshi bagiye turakorana ni benshi rero twari dusanzwe tunabikora deja ati amasezerano dufitaniye kandi ibikorwa dukora barabishima kandi sibonye n'ababishima wari wese arabona ko ibintu dukora haraho bigeza umuntu no kuvuga biragukura ngaha basi kagushikana hano ntushobora gukorana ngo ugume hahandi hategetse kuba hakunguko rero ntabwo nta kugorana kubamwo kuri hashoboka ndize ko uzohashika nakaye karusho nka Ecole Technique Vocale mugiye kubona kuba mutanguye gukorana n'Ikimamara Agency ubisanzwe twebwe twe twizera Imana yego twege tuvuga ngo saha gusa ari n'ahandi Imana ikeneye ko dushikana kuko byose dukora twizerera muri Yesu muri Kristo on veut dire yuko nimba iyi ntambuka iri nziba hari ikintu igomba gikoreke bivuze yuko je gurana Kimamara nayivuze iyo umuntu yimatanije n'umuntu w'ikimazi abukimazi iyo nimatanije n'ikijuju acika ikijuju akana ni nka kamonteye abandi basanzwe bakora ibi bikorwa egara yuko wimatanije n'umuntu w'ubwenge handi ko nishura yego wimatanije n'umuntu w'ikijuju rero ko twahe dusangiye yereko twamatanye nta kindi dushaka twifuza ko tuva hadushika handi hantu nico kintu nyamukuru twifuza kuri jewe ndetse na Kimamara dukura ahantu tuve kuri step ya mbere twariko cyo kuri step igira kabiri ndetse ni ku ya gatatu no ku yindi zibe nyinshi cyane kama tuba ku Burundi bwacu aha muri iki gihugu hari amateleviziyo online menshi ibinyamakuru byinshi bishobora gukora ico gikorwa mwahaye Ikimamara Agency ushaka kutubwira impamvu mwagihisemo mu bindi byose murakoze uvuze ngo hari amateleviziyo menshi oya twe twasinye contrat na Kimamara Agency muri Kimamara Agency rero mva nibaza ko mugerageje gukurikirana ingene yagera bisobanura CEO hari ibindi bisata byinshi rero muri byose byinshi twege twaravyishimiye harimo kutangaza amakuru harimo gushikana impano za benshi kure harimo gupromoting izindi impano z'abarundi byo novuga yuko cye kuri jewe wari wo mutima nari nkeneye yari yo ndoto yanje ko nohura n'umuntu nk'uyo kugira ngo bikunde ibikorwa by'umuziki by'u Burundi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'abarundi bishike kure cyane egare yuko je guhura na Kimamara Agency si kuririmba gusa abantu nk'uko babibona ariko ni ibintu byinshi cyane bigiye kuvyuka bigiye kuburuka ningabe nyinshi zigiye kugaragara zidafatiye kuririmba gusa ndetse n'abandi benshi novuga ko bazogenda barabibona uko bazogenda dukurikirana cyane reka tubashimire murakoze cyane kutwita murakoze gose namwe Imana ibamugisha yego tubashimire namwe murakoze cyane nkuko mubibona ndi kumwe n'uwundi mu banyeshuri ba Ecole Technique Vocale ndakora mu kigo Yambu cyane turaguha ikaze ku Kimamara TV murakoze cyane kandi ndishimye kuba ndi kuri TV ya Kimamara gira akantu bwiye abakunzi b'Ikimamara bakunzi ba Kimamara TV mwibuke kuza murasharinga hirya nino kukubereye Kimamara TV turayikunda cyane kubera ibintu bikora akora vraiment ni kanguro ego ituma abantu benshi bamenyekana iduza impano turayikunda cyane muze munashaka na subscribe nyine muzamuna n'abandi bagira subscribe sebo hama nitwa niyo nkunze Mamesi ndi umusore avoka mu ntara ya Makamba nka ndirimba gospel music numva ndakijijwe maze kuba ndirimba gospel music no kuvuga ntangaza inkuru ya Yesu kugira amahanga yose abimenye hama duhejeje kubona mugirane amasezerano hagati ya yuwanyu na Ecole Technique Vocale uyu mwanya uhagaze ngaha nk'umunyeshuri wa Ecole Technique Vocale uhejeje gusinyiranira amasezerano bicaye mu nyandiko hamwe na Ecole Technique Vocale yawe wiyumva gute mu mwanya I'm happy ndanezerewe ubwa mbere na mbere Navuga yuko Ecole Technique Vocale kuri je bisigura ibintu byinshi kuko yishuye indoto nari nifise kuva mu bwana nifuza kuja kwiga umuziki hanze kuko nari sinzi ko mu Burundi bavyigisha rero ubwa mbere yari yishuye indoto ya mbere yo kwinyigisha ndamenya
byinshi mu kuririmba hama ubu naho yishuye ndo tunari nifise kuko nari nasavye ati vraiment duhejeje ku ishuri ntimunshire kure ariko nza numva barampamagaye donc kuri kushunari nasavye baranyemerera rero kuri je gusinya amasezerano kuba bagiye kumfasha mfashe mu mugongo ndafise umunezero kandi nindi nyungu idasanzwe kuba Ecole Technique Vocale yasinye amasezerano na Kimamara TV kuko urumva tuva mu bwiza tuja mu bundi cya wumva nawe ni ibintu vraiment ni melange iteye ubwoba melange iteye ubwoba kandi atakintu kibi kirimo amazi King's Water wayumvise ko nako kararyoshe utumira abanywanyi ba King's Water canke abandi batarayanwa oya ubwo n'ubuhombe aya numva atuma n'udufreshire tuza genda byibanda nakayaje oya agabwa n'amanda kurabire kabisa aho utembera ntubaza ko n'urufu rubaho uzovyuka mu nyuma kana amazi n'ubuzima King's Water nzoza ndayigura nanje buri munsi yego reka tubashimire yego murakoze turakuramukije ndabaramukije namwe n'abakunzi ba Kimamara TV yego ku mazina banyita Igira Neza Olivier ariko benshi banze ku izina rya Orike nsanzwe ndi muririmbyi nsanzwe nkora muri Charles Band Music ikorana na Ecole Technique Vocale King's Water n'amazi ameze neza cyane vraiment ndiko ndatumira n'abantu benshi vraiment mwihereza n'amazi aryoshye cyane y'akanovera yego hama turabonye muhejeje kwandika kugiranira amasezerano na Ecole Technique Vocale biciye mu nyandiko yego uyumva gute mwaka kanya je ku bwanje s'il vous plaît ndanezerewe ninaco cyane gushira ku mukono ku masezerano yanje na Ecole Technique Vocale mukingo tugiye gukorana cy'umwaka navyakiye nkuko ari gukorana kudasanzwe kugiye kuba hagati ya jewe na Ecole Technique Vocale biciye mu kumenyekanisha umuziki wanje nkuko Ecole Technique Vocale intego yari guhindura canke kuzana impinduka mu gihugu biciye mu muziki turiyumvira yuko ko tugiye gukorana nayo turiyumvira ko tugiye gukora ibidasanzwe tuba badasanzwe ngaha mu gihugu mbere no hanze y'igihugu reka tugushimiye murakoze cyane imana ibahezagire